Nizera ko umeze neza wewe munywanyi wacu ubana natwe kandi ukurikira amakuru n'ibiganiro twama tubashikiriza. Hari amakuru ariko aravugwa hirya no hino mu gihugu tugira turabire hamwe. N'amakuru aba ariko arava mu bategetsi bakomakomeye muri leta, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Vyose turatohoza tukabashitsa ko na cane ko twiyemeje ko inkuru zose ziba ziriko ziravugwa hirya no hino mu gihugu turazibashikiriza. Nagwaye ikaze rero we tugiye kubana muri ano makuru. N'amakuru yihuta haravuye mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati n'umutekano n'iterambere rusangi. Hari ivyo Pierre Nkurikiye ahejeje gutangaza, turaza kuvyumviriza muri ano makuru tubikurikire vyose. Turafise izindi nkuru ziriko ziravugwa nino, ayaba mu birabana na politike, mu birabana n'umutekano, inkuru zirabana n'ivy'agateka kazina muntu. N'amakuru yose dutunganye tukayashira hamwe tukayabashikiriza ingingo imwe imwe ukwayo. Imbere yuko turaba itangazo rivuye mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati, umutekano n'iterambere rusangi, bitangajwe na Petero Nkurikiye, ndetse no kuraba ibiriko biravugwa hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi, reka mbanze ngusabe gufyonda subscribe canke se s'abone nimba ukoresha ururimi rw'igifaransa. Kuri wowe ukoresha icongereza nyene uraraba handitse subscribe maze ufyondeko. Abari ngaha mu Burundi mwese ndabaye kaze cane, ndazi ko muri abanywanyi bacu kandi mukurikira amakuru n'ibiganiro twama tubatunganiriza. Abari mu bihugu vy'ababanyi, igihugu cibanyi ca Uganda, turazi ko namwe nubwo muri mu matora ibintu bimeze neza kandi n'amatora yagenze neza aho muri hirya no hino hatandukanye. Rero mwese ndabakengurukiye. Abari mu gihugu ca Tanzania, abari mu gihugu cibanyi c'u Rwanda, n'abari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo, mwese ndabaye kaze. Sinibagiye abanywanyi bacu bari hirya no hino ku mugabane wa Afurika ndetse no ku migabane y'amakungu ya kure, mwese turazi ko muri abanywanyi bacu. Imbere yuko turaba ivy'itangazo rivuye mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati, umutekano n'iterambere rusangi, bitangajwe n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Petero Nkurikiye, reka tubanze turabe inkuru iriko iravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, inyuma yaho leta ifatiye ingingo z'uko abantu bategerezwa kwambara udupfukamunwa mu ntumbero yo kwikingira ikiza coronavirusi. Hari inkuru iriko iravugwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko iyo nkuru ikaba itariko iravugwa ko rumwe. Vyatanguye kuvugwa cane kw'igenekerezo rya 13/0/2021 aho leta y'u Burundi yatanguje isekeza ryo kwambara ubupfukamunwa mu gukinga ikwiragizwa ry'ikiza coronavirusi. Bamwe bakaba batanguye kwibaza uko abadafise amahera yo kugura ubwo bupfukamunwa uko bizogenda, ndetse nimba hari ibihano bizobafatirwa. Ariko hari ico umushikiranganji uvugira ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano Petero Nkurikiye yarejeje gutangaza, turaza kubigarukako. Ariko reka turabe ino nkuru. Hari isanamu iriko irakwiragira cane ku mbuga ngurukana bumenyi, murayiraba ngaha, yerekana umurundi asa n'uwafashwe n'umupolisi kubera yambaye maske itariyo kandi ngo idakwije ivyangombwa vyo gukinga ikiza ca coronavirusi. Ariko nk'uko muri kubibona muri no sanamu, ari uyo yambaye ivyatsi ku munwa wiwe n'umupolisi. Bamwe banenze cane inyifato y'uyo mupolisi muriko muraraba ngaha, kuko nawe ubwiwe nubwo bivugwa yuko yambaye agapfukamunwa ariko ntago yagashize ku munwa neza, kuko n'ubundi
yoba ari uwandura ikiza yocandura kuko nawe atavyambaye neza, ariko sivyo turi buvuge ko gusa, turavuga kuko ingene bamwe mu banyagihugu biboneka yuko bafise ingorane zikomeye cane yo kuronka utwo dupfukamunwa, nk'uko amakuru ariko aravugwa cane avyerekana niyo sanamu yatangaje abatari bake. Kuri ino sanamu kandi uwo murundi haraboneka yambaye maske ikozwe mu vyatsi, ikaba ikozwe mu mababi y'ivyatsi canke se ibiti. Kuri we rero akaba abona ko agapfukamunwa ari ugupfuka umunwa gusa n'izuru. Abandi nabo barabona ko ngo leta ikwiye kuraba abarundi bafise amikoro make maze bagahabwa ubwo bupfukamunwa, nk'uko atari benshi usanga bafise uburyo bwo kukagura. No kubwira ko nko mu gisagara ca Bujumbura agapfukamunwa kamwe usanga kariko karagurwa amafaranga ari hagati y'igihumbi, amafaranga y'amarundi ari hagati y'igihumbi ndetse n'ibihumbi bitanu, nk'uko amakuru ava mu gisagara ca Bujumbura avyerekana. Ibi biriko biravugwa kandi mu gihe amakuru adushikira yerekana ko ijya n'ino mu ntara zitandukanye z'igihugu hafi ya zose hamaze gutorwa abantu banduye umugera wa coronavirus, ndetse bamwe bakavuga ko amavuriro n'ibitaro bishobora kurengerwa n'ibitigiri vy'abanduye uyo mugera igihe yoba atagikozwe. Ariko kandi hariho n'utundi dupfukamunwa, usivye kuba hari uturiko turagura igihumbi, utundi tukagura ibihumbi bitanu, hari utundi dupfukamunwa usanzwe usanga dukozwe nko mu buryo buhanitse, usanga tugurwa nk'amafaranga ibihumbi 30 vy'amarundi canke ayarenga. Mukaba mwomenya ko rero leta y'u Burundi ubu nanone yabonye ko Imana ifasha uwifashije, kuko bama bavuga ko Imana ari izokingira u Burundi, ariko kuri ubu bintu vyatanguye guhinduka. Kuri ubu rero leta ikaba yakanguriye kurwanya ikiza ca COVID-19 nga mu Burundi. Intara zimwe rero nka Karusi, Rumonge zamaze gushiraho amande azorihwa mu gihe umuntu azoba yarenze ku mategeko yo gukinga ikiza ca coronavirus. Mu makuru ava mu bushikiranganji bw'iterambere rusangi, umutekano, amakuru arerekana ko hari ivyo Pierre Nkurikiye yahejeje gutangaza. Pierre Nkurikiye ati nta ngingo itegeka abanyeshure kwambara udupfukamunwa mu mashure canke se ku mashure yigeze itangwa n'ubushikiranganji na bumwe, bwaba ubw'amagara y'abantu canke ubw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, kiretse bari mu miduga yunguruza abantu. Ino ngingo ndetse n'ibi bivuzwe n'uyo avugira ubushikiranganji ndayisubiramwo. Icambere yamenyesheje ati nta ngingo itegeka abanyeshure kwambara udupfukamunwa mu mashure canke ku mashure yigeze itangwa n'ubushikiranganji na bumwe, bwabo bw'amagara y'abantu canke ubw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, kiretse bari mu miduga yunguruza abantu. Nta ngingo ibwiriza abantu bose kwambara udupfukamunwa ngo nuko bari mu bibanza bihuriramwo abantu benshi, na nitegeka abarundi umurundi wese kwambara agapfukamunwa ariko arizungurukira mw'ibarabara n'amaguru irasohoka. Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, asavye abarundi gutegera ingingo ziba zashikirijwe n'inzego zibijejwe, ngo kuko zigenda zirashikirizwa n'abahinga buke buke bivanye n'ukuntu ikiza kimeze mu gihugu. Bamwe rero banenze ivyo bintu vyo Pierre Nkurikiye cane, kuko ivyo kuvuga ko
umuntu abanyeshure cane cane aho baba bahuriye biravugwa nuko n'ibitigiri vyabo mu mashure ari vyinshi cane, aho usanga nk'abanyeshure ku ntebe imwe bicayeho ari batanu. Ivyo vyose rero bikavugwa ko rwose biboneka ko kwikingira bikenewe ndetse no kwambara utwo dupfukamunwa. Ivyo rero Petero Nkurikiye akaba ahejeje kubitangaza, ariko bikaba biriko biranengwa n'abatari bake. Amakuru adushikira rero avuga yuko ngo nubwo hariko harakorwa ibishoboka vyose, biraboneka ko ikiza camaze kwandura abantu benshi, kuko abenshi bariko barapimwa, bariko barasanganywa uwo mugera, na cane cane yuko ngo n'ibipimo bidahagije. Cane cane irya nino hari abenshi boba bafise uwo mugera bariko barawukwiragiza irya nino, nubwo biboneka yuko hakiri utugorane tumwe tumwe mu gukingira ico kiza. Ndakwibutse ko amakuru yacu aba ariko aravugwa irya nino mu gihugu, ni amakuru utazokwigera uronka ahandi ariho hose, ni amakuru aba atojwe neza.